twamaze kumva imirongo ibiri ya Bibiliya, kandi ntegereza kuyumvira kwejo ku mugoroba mu buryo budasanzwe ku ijambo ryo mu Bikorinto ba mbere, iryo tuvuga ngo duhabwa ubwenge bunyegeje bw'ibanga bw'Imana. Kwakira ubwo bwenge bunyegeje buyobeye bw'Imana tukabwakira mu butumwa twabwiwe, cyari ikintu kinyegejwe, ariko nubwo bimeze uko caragaragajwe mu rungano rwa mbere yari Pawulo, niwe Imana yashoboye guhishurira, imuhishurira ibintu byinshi ibyo atigeze kumenya n'abandi ntibari babizi, kandi rero ntiyashobora kubyishimira yuko ngo yabyize uburyo ubuca nk'ubundi biciye ku bumenyi, ariko byose yabihawe kubwo guhishurirwa. Abantu benshi bari bazi ibyanditswe, uriya Gamariyeri, uriya Pawulo yicara ku birenge byiwe hamwe n'abandi benshi, ariko guhera aho umwami yaseruka hanyuma agashiraho guhamagagwa n'igikorwa mu buzima bwa Pawulo, byose byarahindutse. Umugozi hamwe n'Imana, ubufatanye n'Imana bwari bugiyeho, kandi turabizi yuko byanditswe mu isezerano rishasha ngo abantu abantu bera basunitswe na Mwene Yera, kuvuga bari munsi yo guhumekerwa kwa Mwene Yera. Kandi iyo twitegereje intumwa na cyane cyane Pawulo, umugabo uwo Imana yahaye ubuntu buraho, yanditse igice kinini cy'ibice byose ku bijyanye n'izamurwa, ku bijyanye n'ibintu byose biraba ishengero. Hanyuma hano nk'uko twese twabisomye, aha agabisha ishengero, yashaka kurishikiriza Kristo nk'inkumi itunganye, ntiyashaka yuko hagira ubusigwa ku ruhande umuntu asigara, ariko yashaka yuko bose bitegurira umunsi w'ubwiza. Nico gituma avuga hano mu Bifilipi 2:1, ngo nuko namba hari kuremeshwa muri Kristo, namba hari kwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, ngo nimba hari bufatanye muri mwemu, ibintu byose bihari. Aca bandanya akavuga ku murongo wa 2 ngo muduze umunezero wanje muhwanije imitima, ngo mufise iciyumviro kimwe, ngo mu Gifaransa ngo muhuje. Mbega ni kihe cyumviro? Mbega ni cyumviro cyawe n'icanje? Oya, hari inyishu ku murongo wa 5. Mbega ni kihe cyumviro kivugwa? Habe muri mwebwe uwo mutima, habe ngo ibyumviro nk'uko byari biri muri Kristo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Filipi 2:5. Ubu nibwo buryo bwo kwiyumvira, apana yuko ukaba umwe nanje canke umwe n'uyundi canke n'undi, ubumwe ubumenyi hano ubundi ubumenyi hariya bw'undi muntu. Oya, ni kuba umwe muri Kristo, tukaba umwe mu ijambo ryiwe, tukaba umwe muri mwemu wiwe, mu guhishurirwa kw'ijambo ryiwe biciye kuri mwemu wiwe. Hanyuma ibire bicaye bandanya rero ku murongo amwe n'umurongo w'indwi, ngo mbere yisize ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika neza, ngo yinjira mu buryo bwuzuye muri kamere k'abantu. Aza mu Gifaransa, mu Kirundi ngo aza acika usa n'abantu. Umurongo w'8, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Mbere urupfu rwo ku musaraba. Iyi minsi heruka inshuro nyinshi
nabivugishije umunwa wanje ndavuga ngo ahantu hose nashizemo kugomba kwanje, ahantu hari niteguriye ngo nkore kugomba kwawe mbabarira, ngirira ubuntu. Turashobora kuvugisha umunwa ngo mana ngo kugomba kwawe gukoreke, hanyuma ntube uniteguriye gukora uko kugomba kw'Imana. Kandi nk'uko yabivuze yabivuze neza, birakwiye yuko tugira aho duhurira n'ijambo, tugahura n'ijambo kugira ngo turishire mu ngiro, turyumvirize, turyakire kugira ngo rikore icyo ryarungikiwe muri twebwe. Kandi turemezwa yuko ntirizogaruka rigaragara, rizokora icyo Imana irirungikira nimba turyakiriye muri twebwe. Nimba re mu muhamagaro wa Mwene Data Branham yaronse, nk'uko havugwa ngo nk'uko Yohana yarungitswe nk'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko uzorungikanwa ubutumwa buzoba ubutangurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabizi ko handitswe, Yohana we yaravuze ngo uyu ufise umugeni n'umukwe, ngo ariko umugenzi w'umukwe ahagaze ngaho yumva ijwi ry'umunezero ry'umugeni akabinezerererwa, kubera yuko igikorwa ciwe kiba kimaze kurangira. Igihe Eliezer yarungikwa kugira ngo aje kurondera umukwe wa umugeni wa Isaka, yasabye Imana ngo imugire ubuntu kubw'urugendo rwiwe, kandi yasabye ikintu kimwe gusa, yasabwe ikintu kimwe, ngo ntatore abo bagore b'Ubikanani. Murazi iyo nkuru, tuzobigaruka ko tubironkeye amahirwe. Hanyuma yinjira mu nzu Imana yari yamurungitsemo, hanyuma abonayo umugeni wa Isaka. Imana yari yatanze ubuntu, yamugira ubuntu mu rugendo rwiwe kugira ngo abone umugeni yiteguriye kumuherekeza. Wewe ntiyarazi ibyo ari byo, ntiyarazi uwo agiye guhura nawe, ntiyarazi, ariko hari ikintu kimwe yarazi mu mutima, kandi yari ego, kandi yari yiteguriye kugenda. Uwo mugeni nicyo gihagararo cy'umutima w'umugeni. Nimba Imana yarungitse ubutumwa, hategerezwa kuba hariho muri twebwe igisabiranirana, tukavuga ati ego, nubwo tutazi neza ibintu byose biturindiriye, ibyo tegerezwa gucamwo, ibintu tuzosanga, twaravuze ati ego. Kandi igihe Mwene Data Schneider yavuga yuko turahitamwo ibintu bimwe mu buryo butandukanye, nibyo kuri buri wese, kuri twebwe. Ariko hariho ingingo dufata nk'uko twabikoze, iyo ni ingingo yo gushikanira ubuzima bwacu Imana. Iyo tuyifata nk'uko nyine twayifashe, kubera yuko Imana yabishize mu mitima yacu. Kandi ingingo yose yo mu buryo bw'Imana tuzoyifata mu buryo nyene, hanyuma ibisigaye byose tuzobisigira Imana. Nasomye mu ncamake imirongo mikenya yo mu Baroma 15, kubera yuko hajanye no guhumurizwa, gutegwa intege, kandi no mu cete c'abi Filipi. Nashaka gusoma mu Baroma 15 imirongo mikenya. Abaroma 15 umurongo wa mbere. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Oya, umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza, akomezwe ngo yubakwe, kugira ngo ashobore kwegera imbere mu tuzitizo, abone nyine abandanya gutera imbere. Kuko aha rero birakomeye cyane, kuko na Kristo atinejereje nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana ngo kubandanya no guhumurizwa
guheshwa n'ibyanditswe byera biduhe kwizigira ibizoba ngo dushikame mu byizigiro. Murabizi jewe namwe turashobora kuza umwe akaza ku yundi tukazana guhumurizwa kwacu, hanyuma ibyo rero tuzanye byo guhumuriza bitwarwa n'umuyaga, ariko tuzanye uguhumurizwa guva mu ijambo ry'Imana, iyo tuje tukabwira uwugwaye ati ego urashobora kwizera Imana kumbure izogufasha, ico ni ikintu kimwe. Ariko tuje tugashobora kuvuga ngo haranditswe ngo yikoreye ingwara zacu, yishize ko ubumuga bwacu, yishize ko amakosa yacu n'ibyaha byacu, kandi mu mishago yiwe twarakijijwe. Hanyuma haranditswe ngo ndi oraho umuganga wawe. Aho rero ntituzanye guhumuriza kwacu, ariko tuzanye uguhumuriza uko ijambo ry'Imana kuduha, guha jewe nawe. Aho rero ibintu bica biza bisa ukundi kuntu, haca haza ukwizera, hanyuma hakaza ubushizi bw'amanga, hakaza icizere. Turabizi yuko aho hose Mwene Data abamvugishije, ariko ni Imana yakoresheje umunwa wiwe kandi yamvugishije biciye ku ijambo ryayo no kuri mpemu wayo. Hanyuma yashize ibirenge byanje ku isi y'ijambo ry'Imana. Ubwo rero ndatera imbere mu kwizera. Uguhumurizwa uko ibyanditswe byera kuduha ni uguhumurizwa twese dukeneye, kandi Imana ishimwe, nta bintu na bimwe ducamwo, nta kintu na kimwe kidushikira coba caribagiwe mu byanditswe byera ngo kibe carakuwemwo. Rimwe na rimwe turibaza, na Mwene Data yabivuze inshuro nyinshi, aravuga ngo ubuzima bwa Dawidi dusoma za Zaburi kandi inshuro nyinshi zanditswe nawe, hanyuma ntidushobora kureka kuzifatirako, ariko yaciye mu nzira no mu bintu kugira ngo dushobore kugira uguhumurizwa natwe, kugira ngo uko ibyanditswe byera bishobora kuduha. Imana yatondetse ibyo bintu byose mu buryo butangaje cyane. Nta kintu na kimwe cigeze gikugwamwo ngo cibagirwe. Ahantu hose dusangayo ibintu byabaye bifatira ku buzima bwawe no ku buzima bwanje, kandi mu gihe c'ibigeragezo, mu gihe c'umubabaro, mu byanditswe byera bituzanira jewe nawe, bikatuzanira uguhumurizwa kuvuye mu byanditswe byera. Abantu bashatse kuzana ugufasha kwabo ku vy'Imana ikora, biba bikoze neza. Ahubwo rero umuntu ayizeye ntaba yubatse ku musenyi. Biranditse neza mu buryo butangaje yuko hano twemera inyigisho, hanyuma tukagumya ibyizigiro dushishikaye twihanganye, hanyuma biciye mu guhumurizwa kuzanwa n'ibyanditswe byera. Ibyo rero ntibihagarikira ngaha gusa, ibyo biragenda bigashika kure. Hahimbazwe uhoraho, ingene ijambo ryiwe ari igitangaza. Ndiyumvira ijambo ry'Imana, mbega riracaturengera, mbega riracafise ikintu ushaka kutubwira, mbega riradukorako rikakora mu mitima yacu, canke gusa tuhagijwe no kuryumviriza gusa, tukaryumva tukaribona, hanyuma tukarireka rikarengana nk'uko inyuma ko twaryumvise. Oya, haranditswe hano ku murongo 5 ngo ariko Imana itanga ukwihangana no guhumurizwa, ngiyo ukwihangana no guhumurizwa bivako ibahe guhuza imitima. Mbega ukwihangana bivahe? Mbega uguhumurizwa biva kuri inde? Ku Mana. Jewe nawe nta kintu na kimwe twazanye, twebwe twaronse ibintu byose bivuye ku Mana. Nico gituma twamaze kumva ejo ku mugoroba, twumva yuko ngo uwashaka kwishimagiza yishimagirize mu Mwami, yishimagirize mu Mwami. Aho rero kubera yuko yamugiriye ubuntu. Umurongo wa 5 ngo ariko Imana itanga ukwihangana no guhumurizwa iyo bivako ukwihangana no guhumuriza. Mbega jewe nawe twoshobora gushishikara gushika uyo munsi, ngo twihangane gushika uyo munsi, iyoba Imana itadushigikiye, iyoba Imana itaduhaye uko kwihangana, nivyo nibiva kuri twebwe.
twebwe gusa dufite gushimira Imana, duhimbaza izina ryiwe kubwo ibyo yakoze, hanyuma kandi izobandanya kubikora kubw'ubuntu. Hanyuma bica bibandanya ngo ibafashe ngo hagati muri mwebwe, ngo iyo Mana nyine hava ukwihangana no guhumurizwa, ibafashe kugira ngo hagati muri mwebwe mugire umutima umwe, mu gifaransa mugire icyumviro kimwe nk'uko Kristo Yesu agomba. Mwene Data Schneider yasomye iceti cyo mu Banyefeso, iceti cyo mu Bifilipi, kandi aranditse ngo umuntu wese ngo muri mwebwe hagire uburyo bwo kwiyumvira nk'uko bwari muri Kristo Yesu. Mu Kirundi ngo muhuze imitima, mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Sinarondetse ibyo byanditswe nari ndabifise ku mutima, nabyuguruye ubwa mbere, nabyuguruye ibi byanditswe imbere y'uko Mwene Data Schneider aza ngaho imbere. Hano rero hariho ya majambo nyene, hariho nyene ya mvugo nyene mu bintu byose, ngo ibafashe ibahe guhuza imitima, ibahe kugira imwemu y'ubumwe, ibafashe hagati muri mwebwe habe icyumviro kimwe mu buryo bwa Yesu Kristo. Hanyuma hacaza impamvu ngo kugira ngo mwese hamwe muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Murabizi twoshobora kwihata mu bintu byose, tugakora ibintu byose twihata mu buryo bushoboka, tugashaka kugira igikorwa cy'Imana kiri hamwe mu bumwe, kiretse igice cya mbere kibaye mu byo twasomye, n'icya kabiri nacyo nyine nticogenda neza. Birakwiye ko biciye ku buntu bw'Imana dushobore kugira hagati muri twebwe, tugire guhagarara, tugire ibintu kumwe, ibyumviro bimwe mu buryo bwa Yesu Kristo, mu buryo neza Yesu Kristo ubwiwe yiyumvira. Umuntu wese agirwe n'ibyo byumviro, agiriwe uwo mutima. Hanyuma uwo nyine niwe twasomye ngo yariyambuye, yicisha bugufi, yabaye uwumvira, abuwumvira gushika ku musaraba, mbere urupfu rwo ku musaraba. Tugizere iyo nyifato ya Yesu Kristo, ubwo buryo bwo kwiyumvira nk'uko we yiyumvira, ntibizuba bigoye guhimbaza n'umunwa umwe Imana yacu, umwami wacu, Imana yacu ariyo se umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo rero bice bituzana ku ijambo ry'intangamarara yo mu Zaburi 100 ngo Zaburi 100, yemwe abari mu isi yose muvugirize Uhoraho impundu, musabe Uhoraho munezerwe, muze mu nyonga ziwe muririmba. Iyi ni Izaburi 100 umurongo wa mbere. Ibi byumviro byose ni ibyumviro by'igitangaza, nk'aho Imana yoba yari yamaze kubitondeka, ibitegura imbere y'igihe. Hanyuma mbe ndashobora no kubyizera, ndizera yuko ni Mwemu Yera arongora ibintu, ndizera ko si Imana ereka ngo ikintu giturumbuka kiba ahantu kanaka, ariko ndizera mu burongozi, mu kurongora ibintu kwa Mwemu Yera. Nitwegera imbere hano dufise ibyo kuvuga ngo Imana yampaye ijambo, yampaye rindi ngo Imana yampaye hariya Tanzania, ngo Mwemu Yera yakoze ibintu biriya. Oya, ntituvuga ibintu mu buryo nk'ubwo, ariko turizera yuko biraba, kandi turumva ko biba, turabyumvamo ko biba. Ni ikintu kimwe kuvuga ku bijanye n'uburongozi bwa Mwemu Yera, ni n'ikindi kintu by'ukuri kurongorwa n'uwo Mwemu Yera, ukarongorwa nawe. Urashobora kuvuga ibintu byinshi, ukavuga ibintu byinshi byiwe, ariko ni byiza igihe biri ngaho, igihe Mwemu Yera ubwiwe, mbere na bene data b'abakozi, igihe Mwemu Yera, igihe bene data b'abakozi, igihe bashobora guhabwa hagati muri bo mu gutangaza ijambo ry'Imana ku buryo bw'uko rivugwa rikajanirwa mu merekezo amwe. Inyuma y'ubutumwa umuntu ntashobora kuzana ikindi kintu, ariko tukaja muri ya mvugo nyene, muri ca cyumviro nyene, tukagana handi nyene. Aha twasomye uguhumurizwa, uko ibyanditswe byera biduha, kandi mu Bifilipi twasomye uguhumurizwa mu rukundo.
hakaba uguhanurwa bivugwa muri Kristo n'ibindi. Hano twasomye ibyiyumviro bya Yesu, twiyumvire ibyiyumvo canke umutima wari muri Kristo mu Filipi, uburyo bwo kwiyumvira nkuko we yiyumvira. Hanyuma ku iherezo tugashobora guhimbaza n'umunwa umwe Data Imana yacu ariyo se y'umwami wacu Yesu Kristo. Aha niho amashimwe atanguriro nkuko twabyumvise muri Zaburi yatanguje. Haranditse hano ku murongo wa 4, Zaburi 100:4, mushike mu birimba byiwe mushima no mu nyubaka ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushimagize izina ryiwe kuko raho ari mwiza. Rimwe na rimwe biratubihira igihe ibintu bitameze nkuko bimeze bishaka ko bimere, nkuko tubivuga mu mvugo rusangi. Iyo dufise ngo inda mu nda ntibishoboka, bakunda kubivuga nk'uko, ariko ngo iyo bimeze nk'uko ubugwaneza ngo burahera, niko bakunda kuvuga bisanzwe. Ariko ngaha ku murongo wa 5 hacavugwa ngo gukoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Uraho ni mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Kandi Imana yacu iduhe ubuntu muri kino gihe, ugushima gushobore kwisuka ku bw'icoro cy'izina ryiwe ryera. Ntitwumvirije ijambo ry'Imana ku by'ubusabusa, ryakoze kandi rizobandanya gukora kuri twebwe ico Imana irirungikira, kandi tuzoba duhari ku bw'ubuntu igihe umwami azohamagara abiwe. Kandi ndashima cyane, nshimira Imana yuko yanyemereye kubona, si kubona gusa, ariko nananabaye muri ya mwimenyerezo wo guhindurwa kw'imibiri yacu no kuzamurwa. Ndashima cyane ku bw'ibyo. Ndabizi yuko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri, kandi naribyizeye uko biri kose, kandi narifise ubushizi bw'amanga mu mutima wanje. Ariko guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere y'uno mwaka byabaye bitandukanye cyane. Umuntu yabaye mu menyerezo nk'uwo w'indengakamere hamwe n'umwami, nta muntu n'umwe yoshobora kubimukuramwo, bizomugumamwo mu bihe byose bihoraho, mu bihe byose bidashira. Imana by'ukuri yaduhezagiye mu buryo budasanzwe, muri kino gitondo, biciye ku ijambo ry'iwe ryera ry'igiciro. Kandi bene n'abashiki banje, nimba dushaka gusenga twese hamwe, tugasenga Imana imwe yonyine y'ukuri, reka tugire ibyumviro tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, kugira ngo tugire ibyiyumvo, uburyo bwo kwiyumvira bwa Yesu Kristo, kugira ngo ugusenga kwacu gushobore gushikira intebe y'ubuntu y'Imana yacu. Ibyo bikoreke mu izina rya Yesu, amen. Uguhimbazwa no gushimwa by'Imana yacu. Twumvise mu buryo bushasha amajambo y'igiciro cyane. Siniyumvira yuko birakwiye ko ngira ikindi kintu mvuga, ariko igihe twicaye tukaba tubona ibyo bintu turanezerwa gusa, tubinezererwa mu mwami. Hanyuma tukaca tubona ingene ijambo rifatangana rikabandanya ryinjira rimwe mu rindi, tworesoma imisezerano rishasha canke imisezerano rya kera, na cyane cyane hano nk'uko byanditswe mu buryo butangaje ngo Imana ariyo itanga uguhumurizwa no kwihangana mu Baroma 15. Aho naciye nibuka neza muhanuzi Yesaya mu gice cya 51, iyo hari ibivugwamwo bitangaje cyane, ibyo Imana ivuga biciye mu muhanuzi. Hano aravuga ku murongo wa 12, Yesaya 51:12 ngo ni jewe nyene mbahumuriza. Umurongo wa 12, ibi ni by'igitangaza, ibi ni byiza cyane. Ni binyene ni guhumurizwa, biva mu byanditswe byera, biva ku Mana. Kandi Mwene Data Frank yabivuze mu buryo bwiza cyane, aravuga ngo Mwene Data Frank yabivuze mu buryo bwiza ngo twebwe ntidushobora guhumuriza mu buryo bwo guhumuriza bw'abantu n'amajambo y'abantu, oya, ariko hano ni Imana nzima ubwiwe ariyo duhumuriza mu majambo y'ubugingo, atari mu majambo y'igihe gusa arengana, ameze nk'umuyaga ugenda ukarenga, canke igihe kigenda kikazimangana, ariko uhoraho Imana ahumuriza abantu bayo n'amajambo y'ubugingo hamwe n'amajambo yo guhumurizwa, amajambo ahoraho ibihe bidashira.
ngiri itandukaniro rero bene data n'abashiki banje bakundwa, byabaye bihambaye kandi by'ubushobozi. Uguhumuriza kwiwe ni uguhumurizwa guhoraho, kurengana urunganwe n'urundi runganwe, urungano rwose rwuba rwarabayeho guhera ku ntango kandi bigumaho gushika no mu minsi yacu. Uguhumurizwa kwiwe kugumaho gushika no mu minsi yacu, kandi twebwe dushobora gushimira Imana ku bw'ibyo. Ego ni uguhumurizwa kwacu, ni jewe nyine mbahumuriza. Umurongo wa 12, ego ni Imana nyine ivuga, kandi turabibona yuko mbere no mu isezerano rya kera yamaze guhumuriza ubwoko bwiwe yari yaratoranije. Igihe dusomye mu gice cya 51 ngo ahumuriza abo yatoranije, abwira abantu bayo amajambo yo guhumurizwa, yo kwirugwa, hanyuma akabwira ibyo bategerezwa gukora, hanyuma nabo bagahanga amaso kuri we. Bene data n'abashiki banje, turabona yuko ibyo bintu nyine byaravuzwe kuri twebwe muri no minsi, nk'uko byanditswe ku murongo wa 12 muri Yesaya 51. Natwe dutegerezwa kugira uwo mpwemu nyene w'Imana, kugira ngo tugire bya byumviro nyene, tugire kwa kwiyumvira kumwe Kristo yari afise, hanyuma hamwe hagati muri twebwe tukagira imbere mu bwina, tukagira mpwemu wiwe. Ego mbega Yesu kino ciza ikintu cy'ubwiza gitangaza. Iri jambo je nabonye ritangaje mu Filipi 2:16 umurongo wa 13 ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo, mu Gifaransa ngo mugumye iryo jambo ry'ubugingo, ngo mugumye iryo jambo ry'ubugingo ingene ari igitangaza. Ego tumatane iryo jambo ry'ubugingo. Murabizi ijambo rya kabiri naryo turisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, aho umwami wenyine ubwiwe atubwira mu murongo wa 15. Igihe twuriye muri Yohana 15 hariho ayo majambo nyine ayo umwami Yesu avuga, ni jambo ryiwe niryo rivugwa hano ku murongo wa 20. Yohana 15:20 ngo mwibuke rya jambo nababwiye, ngo mwibuke rya jambo nababwiye. Ahari turabibona yuko ni ibintu bigenda bifatangana, birahuza kimwe inyuma y'ikindi, ibi birafatanye cyane. Pawulo abwiye mu Filipi ngo mugumye ijambo ry'ubugingo, aho Filipi 2:16 naho avuga ngo mwibuke rya jambo nababwiye. Mbega birakwiye? Ndiyumvira yuko iyo wabitari bikwiye ntiryobaye ryanditse hano. Pawulo nawe ntiyoba yarasubiyemwo, ariko umwami Yesu nawe yakwegerereye kuraba intumwa ziwe n'abari bamukikije ngo barabe iki kintu. Arababwira ngo mwibuke rya jambo nababwiye. Ibire birakwiye cyane bene data n'abashiki banje, si jambo ryose ribonetse, ariko ni jambo ryiwe iryo dutegerezwa kuguma twibuka kandi tukagumya. Ahari nashaka mu buryo budasanzwe gushimika kuri kino kintu. Yashize ijambo ryiwe arishira ku gitereko amatara mu gihe cacu, kandi dutegerezwa kwimatanya n'ijambo ryiwe, hanyuma tukaguma tugibuka. Si ibyo gusa, ariko tukarishira no ku mutima, tukarishira mu ngiro. Iyo dusomye hano iri jambo aracavuga ku murongo wa 6, Yohana 15 umurongo wa 6 ngo umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatorokanya bakayaterera mu muriro agasha aho acasha. Ngo ariko nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Muribona bene data n'abashiki banje, aya rero n'amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ntidushobora kuyaca ku ruhande, ariko igihe cashitse kugira ngo tugumye amajambo yiwe.
tuyagumye no mu byumviro byacu kandi tugume mu ijambo ryiwe. Bitameze nk'uko tuzotabwa kandi tuzoca twuma. Abantu batumatanye n'ijambo ryiwe muri ino minsi baruma, baratabwa, hanyuma barabegeranya, hanyuma bakabaterera mu muriro. Nicyo gituma birakwiye cyane yuko twitondera mu buryo bwuzuye ijambo ryiwe, tukarishira mu ngiro, tugashaka kwihuza neza naryo, kandi twabyumvise mu buryo bwiza cyane. Ego, Abifilipi 2:12 ngo mugumye iryo jambo gushika ku munsi wa Kristo. Mwerekane iryo jambo ry'ubugingo mu gifaransa ngo murigumye gushika ku munsi wa Kristo. Ibi navyo nivyo twipfuza. Nico cipfuzo cyari cipfuzo cy'umwa Paulo, yashaka ko abo bantu bamatana n'iryo jambo ry'ubugingo kugira ngo ntabe ari uwakoreye ubusa. Ego, nta nkeka biranditswe nk'uko nyene, kuko ngo simbe natamijwe n'ubusa, nirukiye ubusa. Muribona bene data, nico cifuzo cacu, kandi niwo muhamagaro guhamagara kwino saha. Si umuhamagaro wanje, ariko guhamagara kwa Mwene Yera. Ndashaka kuvuga bene data, na Mwene Data Frank yamaze kubivuga, suko dushaka kubabaza umuntu, ntitubishobora. Nashaka kuvuga yuko twebwe tuza mu ntege nke zacu, hanyuma tukavuga ayo majambo mbere tunajugumira. Nashaka kuvuga nk'uko Paulo, nk'uko twabyumvise ejo ku mugoroba muri Korinto ba mbere 2:3, ngo naje kuri mwebwe mu ntege nke. Ego, naje njugumira, mpangayitse. Ni nako byari bimeze kuri twebwe. Murabizi, nimba ashaka kuvuga nk'uko igihe niyumvira ku gikorwa c'Imana, igihe aho gitegereza gutangurira, tuba turi ngaho tujugumira, tudumva duhangayitse, tuba tuzi icyo tugomba kuvuga. Rimwe na rimwe ntituba byose umenga biranyegeje, ariko murabizi igihe isaha ishitse, hanyuma tugomba kugurura umunwa. Murabizi, aho rero ntituba turi muri abo ngo bategura amakoraniro. Rimwe na rimwe nje ndashima cyane nyine ibintu bikaza byihuse cyane, hanyuma nkashimira umwami, nkavuga ngo ese ingene wabaye umunyembabazi kuri no saha, kuko je mbega ndinde, canke mbega bene data ni bande, mbega twebwe turi bande kugira ngo tugire icyo dukora. Ndabibabwira, nta kintu na kimwe dushaka gukora twebwe ubwacu, nta kintu na kimwe dushaka kwiremera twebwe ubwacu ngo tugire ibintu tuzane twaba twateguye. Ikintu twebwe dushaka nuko byoba biva kuri yo wenyine ubwe wakibwirira abantu biwe kuri buri saha, kuri buri gihe cyose tuba dukoranye. Ijambo ryiwe rigashobora gufata ishusho muri twebwe gushika aho tuzohindurwa kubw'umunsi wiwe w'ubwiza, kubwo guseruka kwiwe. Bene data na bashiki banje, narivuze rimwe ibyo, ariko ndabizi yuko azodutwara ducishe muri byose. Kandi nashaka gushimika, ntituza hano tuzanye amajambo twateguye canke ubundi bwenge budasanzwe, canke imvugo, amajambo yateguwe y'ubwenge nk'uko tubisanga abantu bakunda kubikora mu minsi yacu. Oya, tuza hano umutima n'imwemu bicishijwe bugufi, nk'aho atakintu na kimwe bifise. Icifuzo kimwe tuba dufise nuko Mwene Yera ubwiwe ashobora kuza kuri twebwe, hanyuma akaturongora, akatuyobora, akaturongora. Bene data bashiki banje, jewe ndashobora kubabwira yarabikoze, kandi yatugiriye ubuntu gushika kuri no saha. Misi yose yagiye aradufasha. Mbega twe turi bande? Mbega turafise impano y'amajambo, impano yo kuvuga, mbega turafise ikintu cyo gushaka kwereka abantu, mbega imbere turafise ikintu muri twebwe? Nta kintu na kimwe. Turi abakene mu bandi bakene. Mbega twozana iki? Nashaka kuvuga ikintu kimwe, jewe ndishimagiriza mu buntu bw'Imana yanje, mpimbaza umwami n'umutima wanje wose, kandi ndamugirira icizere, kandi ndamubwira ngo urakoze yuko wadufashije nk'uko
na Mwene Data mukundwa nk'uko shaka guhagarara ku ijambo ryawe, ijambo ry'Imana, shaka kuvuga ibyanditswe byera bivuga. Ibisigaye nabyo uko biri kose ntacyo bivuze, nta kamaro, ntaho bifise bishimikiye, ariko icyo ijambo ryiwe rivuga ni igihoraho kandi kizogumaho gifise agaciro mu bihe byose bihoraho. Ndanezerwa, ndashima cyane bene data n'abashiki banje kubwo aya majambo yose yo guhumurizwa ayo twashoboye gusoma uyu munsi. Turabizi yuko rimwe na rimwe biri ijambo rigufi, ariko nubwo bimeze nk'uko ni ijambo ryiwe, kandi turabinezerwa cyane, turabishima cyane. Twashobora kubandanya gusoma, ariko ndiyumvira yuko twumvise byinshi bihagije cyane, kandi ahubwo tumukwiye kumushimira gusa. Mbere n'ubu naho dutegerezwa nk'uko twabyumvise tujya kwinjira mu birimba byiwe tufise amashimwe, tugahimbaza, kandi nicyo dushaka gukora mu bihe byose, igihe cyose twiri ngaha ku isi. Mbega urashaka kubikora? Mbega ndashaka kubikora? Ego murabizi, nta kintu na kimwe cyo kuzana twebwe, byose biri mu mwami kandi byose biva kuri we. Rero turashaka kumwubaha mu buryo bushasha, dushire hejuru izina ryiwe, turahaguruka hanyuma tumusenge. Turagushimira twese hamwe mwami Mana kubwo buno buntu dufise yuko dushobora guhagarara nk'uko imbere yawe mwami. Turagushimira kubw'uno munsi mwami, turagushimira kubw'ijambo ryawe ry'ubushobozi, turagushimira kubwo ukurongorwa n'amerekezo ya mpwemu wawe yera mwami. Ndagushimira kubwa bene data banje, kubwa bene data bashiki banje nabo bose baje, ushobore kubahezagira bose, ushobore mwami kure ntureke umuntu n'umwe ngagenda adahezagiwe. Wakire ugusengwa, wakire uguhimbazwa, wakire n'imitima yacu yose n'iminwa yacu na bose, kuko urabereye kwakira uguhimbazwa, ugushimwa n'icubahiro, kandi ni wowe gusa, ni wowe uhabwa ugusengwa, ni wowe duhimbaza. Haleluya mwami, kandi turanezerwa yuko dushobora kugendana nawe umunsi nyuma y'uwundi munsi, gushika aho tuzova mu kwizera tugire kubona ibyo twizeye. Haleluya mwami, nimba ushaka kubandanya kugumana natwe, ushobore kubandanya kubana natwe mu miryango yacu, mu nzu zacu. Mwami, ntitugusengera ubusa mwami, uze ugire icyo ukora, uhindure ikintu kanaka, uhindure imitima yacu, ubuzima bwacu. Turabizi yuko uzobikora mu gihe gikwiriye mwami. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Mwami, wemere kugira ngo ubu dutahe mu migisha yawe, kandi ubandanye kubana natwe. Niryo sengesho ryanje ryimbitse ryo mu bwina ubwiza bw'izina ryawe ryera rya Yesu. Haleluya, amen.